hariya nk'umuratero hariya yamaze kuba ari wagiye kubafata vy'imfata kibanze equipe yitwa Madrid yahora amenyereza navuga ngo equipe ya Castilla akaba mu nkino mu vyumve neza mu nkino 12 yamaze kubanganya yamaze gutsinda inkino 12 anganyamwo inkino zishaka kuri 3 atsindamwo inkino zishaka kuri 8 Real Madrid Castilla ikabigeze mu kibanza cya 4 muri champion shanga ko bakina hariya kugeza muri kano kanya rero witwa Alvaro Arbeloa yitezwe no musige cy'isaha 5 musige 40 neza gutangwa no vuga gikora kiganiro ciwe cya mbere kumeza no vuga ngo mushasha wa equipe ya Madrid ntako ndiko ndiyumvira ko twumvise muri Real Madrid hari bazo bikomeye cyane twavuze za BIRI nimbagiye atanze imihoho akavuga ati vyagenze ukora kuriya abakinnyi ariko baranyubaha ubuyobozi burakurama ikizere ubwo ko vyase kuzitwaza ALONSO yaciye muri La Sociedad B bikanka muri yaciye muri equipe ya Bayer Leverkusen akatwara igikombe dasinzwe ubwo uno wewe Alvaro ari muri Castilla yafisikana cya 4 muri champion yabo hariya ni gikizo kwa tunamwitega kwiki muri zo nkino ziwe za hafi muhaya ati urafata equipe mu gihe wanashaka afise na Copa del Rey yazakina ku munsi wejo bakina na equipe itwa Arbestere hari ubundi reka tuganire kuri ubwo bita Alvaro Arbeloa ninde uno mugabo yatangwe gukina umupira w'amaguru muri equipe na wanashaka Castilla Real Madrid ari muri Castilla muko muri equipe BR equipe ya Madrid ngo ni academy pro ya equipe ya Madrid uno mugabo akiva muri equipe ya Madrid ngo akiva muri Castilla hiswe atizwa muri equipe ya Deportivo La Coruña kuko bibiri karushka bibiri katanu yakina equipe ya Madrid inkino ziga kuri zibiri ahita atizwa muri equipe ya Deportivo La Coruña akina inkino 20 yavuye muri equipe ya Deportivo La Coruña bibiri n'indwusha 2009 aje muri equipe ya Liverpool akina inkino 36 atva 2009 muri equipe ya Liverpool ka 2016 akina equipe yande ya Real Madrid mu nkino gira 53 ngo muri kariyere mu mupira w'amaguru y'ino mugabo yakina inkino 238 uno mugabo yahamaga muri equipe nationale inshuro 56 yabaye n'uko mu bakinyi bakoze kino kwita succès muri equipe nationale ya Espagne 2012 atwarana na Coupe du Monde harimo na za Ligue des Nations uno mugabo nuvuga ngo yakoze ikino ta carrière exceptionnelle muri equipe ya Real Madrid kuko yaje gusubirwa n'umugabo bitande Dani Carvajal kuri numero 2 akiva muri equipe ya Bayer Leverkusen ubita Dani Carvajal yes uyu mugabo yamwuka kinari namubona neza cyane Arbeloa uno mugabo kumenyereza Castilla bagahita baguha equipe nkuru ya Real Madrid sinza gusigura byinshi mvuge ngo hari ibiharonzi uno mugabo yagiye kubakora hari ubwiza no muvuga ko nka Arbeloa kuko nta equipe nkuru yigeze ameze tuvuge ngo yarabaye mwiza mu equipe meze kuno kuva muri Castilla kwa muri equipe nkuru reka tunye tureza kuri Amiga no mugabo agiye gutsanka muri equipe ya Madrid yes hari ibintu yagiye kuzana ko ngo nta fact mbona nza guhera ko mvuga ngo ngiye gusangura kuri Arbeloa mvuga ngo yabaye mwiza muri equipe yande hamaze utanga vyiza muri equipe ya Madrid kuko biragoye nta parcours ya coaching ni ndarakora ariko usije ko yaba mukinyi mwiza ku numero 2 usije ko 2009 naza muri equipe ya Real Madrid icyo gihe warashikana za BIRI cyamukurikirana cyane muri equipe ya Madrid ni cyagibona ko muri ugwi wa Liverpool akinyi beshi bakina bava muri Espagne bace muri equipe ya Madrid basubirayo nuvuga ko bane gwanje bona ridike ni bwa bwiza ubona ino equipe ifise ariko kudatahura mbega umugwi wacu wa Real Madrid umeze gute mbega umugwi wacu wa Real Madrid duse project imeze gute kuzana umunyereza nka Arbeloa nguje kumenyereza equipe ya Madrid of course ni wifata kibanza mbe tukikora mbega biratsa kugenda gute muri champion habo yotakaza ta wobitakana ni future muri equipe ya Manchester United bama ibyimfata kibanza haruko no maratsinda yaseze na Brighton hari ntiyanganije cyane muri FA Cup reka no waze uzombarira ana meshi na muntu namuvuga ko yo equipe ya Madrid Perez skateranyisha vo mon frère Sinagira sinababwiye ko ashaje arashaje kabisa nababwiye ko ashaje arashaje cyane ko ibintu asigagira muri equipe ya Madrid biranatangaje kuko nibaza ko rimwe na rimwe ugiye kuraba project equipe ya Madrid kuraba ubwiza bwayo bw'abakinyi ifise
nukunya tukaraba mbega zo gutanga iki kosa shakuza akaba mwiza kuko twabanye na Zinedine Zidane yaravuye muri Castillas za gutanga muri kipe ariko wara Zidane yabanye nande Zidane yabanye n'ubwo bita Dr. Carlo Ancelotti nk'umu ajwe 2014 batwaye Champions League bari kumwe 2014 yatwaye Champions League bari kumwe muri equipe ya Real Madrid bita Zinedine Zidane azi yarumvise ubwiza bw'umugabo n'akamoto kumugabo bita Dr. Carlo Ancelotti aramwereka ni gute bakinyoni gute bakina uwo bita Zidane yabaye muri equipe nziza equipe ifite abakinyi beza bitangaza kugira mediane y'ubita Toni Kroos ariko muri bita Casemiro Enrique kagira uwo bita uyu mukinyi bita Luka Modric akatse mu kibuga cya defense ba Varane ba Sergio Ramos Marcelo ameze neza kuri gatatu kabiri ariko Dani Carvajal attack ya BBC Karim Mustafa Benzema Gareth Bale no bita Cristiano Ronaldo yari attack nzatunze yari equipe nziza iri bien équilibrée kanatsinda Zidane yabaye muri equipe yari kumwe nande na Dr. Carlo Ancelotti abatwara ibikombe bya bitatu bya Champions League ariko nawe yabanye nande iyo parcours maze kora muri football ni igihe yakoze ko umupira w'amaguru muri coaching no muri Castillas wa mbere atasinyeri wa mbere yego wa kane muri champion ariko rakinamwe ari reka zabitobange zombarira afite intsinzi 8 atsinda mu 12 anganyamwo gahanga gatatu hari zombare bamenyereza nkabo je nambuye ikintu kimwe projet inkinzi za burya rero burya mukani wawe umugara arashaje uyu Florentino Perez arashaje kabisa arashaje cyane kandi Houston izina rya Alvaro Arbeloa yakoda ko ari namvuruga mu mutwe yitwa Alvaro Arbeloa usaza hari yavuye muri Castillas iri zina bwana Houston rije kuba rifata kibanza muri equipe yitwa Madrid inyuma yuko equipe yitwa Madrid iri mu kibanza ruvango cya kabiri muri championnat ya La Liga ikaba igeze mu 18 n'igice cya nyuma nimba nihenze muri Copa del Rey ikaka no muri Champions League iragwana kugira rero ko kwisanga muri 8 za mbere iri zina rije muri equipe yitwa Madrid hashize ko riko rakora cyangwa burije gusubiza inyuma n'ivyo bitwaza BS karakora atari surprise nta kintu niteze de special kuri umumenyereza Alvaro Arbeloa uvuze neza cyane atari surprise cyo kintu ngarutse atari surprise bishora kumugwaka kabikora bishora kumugwaka kabikora kubwa surprise ariko atabaye surprise umugabo Alvaro Arbeloa simbona ko ari kinaje gufasha no mungwa Real Madrid na kimwe ubundi hari bavuga ati ngo uwihuse ngo avyare bihumye kuko uranyumva je navuga ati rero umugwa Real Madrid basa nabihuse kuko je niwombwira kwirukana umumenyereza yaje mu mugwa Real Madrid iyo avuye yakoze umwaka novuga ati uri exceptionnel uri kurumva yakoze ibintu by'ibitangaza bikomeye cyane atsinze canke atwaye igikombe ca Bundesliga adatakaje n'urukino na rumwe umuzanye kwa Real Madrid nivyo ntagushimishije nkuko wari witeze ko ashobora kugushimisha ariko ibiharuro si bibi cyane inkino 34 Xabi Alonso yarafise mu Real Madrid yatsinzemo 24 anganyamwe inkino zigera kuri 4 atsindwa 6 bikuranyumva esko mumenyereza hari hageze yaho mwirukana mu gihe warugeze mu bihe nkibi utari sire ko ushobora kuronka umumenyereza kumbura afise experience ku musumba je biragoye kumva ko no kwirukana Xabi Alonso ngiye kuzana Arbeloa muri Castillas agiye ukaraba statistique ya Arbeloa muri Castillas mu nkino amaze gukina kanatsinda uza gusanga ari inkino 23 amaze gutsinda mu inkino 12 amaze kunganya inkino 3 amaze gutsindwa inkino 8 kandi kanatsinda afata ikibanza ca 4 muri Real Madrid Castillas uri kurumva ari mu mwanya wa 4 eske umuzanye muri wa mugwi ugomba UEFA Champions League umuzanye muri wa mugwi ugomba La Liga umuzanye muri wa mugwi ugomba Copa del Rey eske ananiwe no kujera Castillas ahavaza kujera umugwi nk'uyu urimo abakinga ba MBAPPE ba Vinicius Junior ubona ko umumenyereza avuga abo bakavuga be urimo ba Jude Bellingham urimo badagire bifuza gukina bari bishimiye uno mumenyereza Xabi Alonso ejo niwicarika kabiri gatatu ardagire wewe ntazotangwa kukwidogera urimo Federico Valverde yaratangwa kwidoga ngo nkinishwa mu mwanya utari we eske wowe urafise experience yo kuza kujera Federico Valverde abo ikibazo kikubagina kibazo nyakibazo ahubwo bikoranyu je mbona ahubwo rero ikibazo kiravutse mu Real Madrid kuri Alvaro Arbeloa mbona ahubwo yuko bagiye kuvyura ikibazo nyakibazo wagiye kwirukana Xabi Alonso yerekageza gupambana muri UEFA Champions League arabe ko yogira n'amahirwe basi yo gufasha umugwi wiwe uyisange muri ya migwi 8 iri favori uri kuranyu uramwirukanye ataraheza igikugwa ciwe yatanguye
uno musi muri La Liga kagegeza kwirukanga inyuma FC Barcelona ari inyuma amanota agera kuri 4 akageza kura cyane kugira ngo yisange aho hantu uzanya Arbeloa iyo experience ntani yafise na Xabi Alonso yarasa nk'umumenyereza yakoze byiza cyane ashobora kuza kubirangurira mu Real Madrid nawe nyene byamunaniye est-ce que Russie ko bavyerera Arbeloa kanatsinda no muri Casillas hariya ibiharuro bisa nkaho bivuga ko atari byiza cyane byoshimisha umuntu ziriya nozeya izomufasha kusesangura ziriya drone ziriya murako urazibona hariya ziriya drone hariya abari kuri tipe bonetse amadrone menshi ari kuri mande y'ubwo bitaro Arbeloa abwo ivyo baravuga aranabica je vraiment ariko nabagiye mu namba canke ni mikango yininje mbese Zabi Zabi zo drone yazikoresheje agishika muri monde de club ntiyakoresheje drone byarangiye gute iyi kipe iri muri blague iyi kipe ya Real Madrid ahubwo ico nangwe kubona ari nk'intambamye mu mugo yego nsanze ari Florentino Perez General kubwiye hakiri kare nsanze ari Florentino Perez ntabwo ari umugwi ntabwo ari abakinyi ni Florentino Perez kuko nimba Mbappe ariko akora ivyo bintu afise confidence ariko ahabwa n'uburongozi bwa Madrid nimba Vine akora ivyo bintu sibo bamuzaye no afise confidence ariko ahabwa n'uburongozi bwa Real Madrid rero no musi rero mu kirundi bavuga ngo yego uhagarikiwe n'ingwe aravoma neza cyane wowe kivuze neza uno musi Mbappe avuga ati je mpagarikiwe n'ingwe we Zabi hamagara abakinyi bajino nanje ndahamagara bazino hama turabe umukuru nga erega n'abakinyi baraza ati nubwo twokumvira Mbappe turaza uburongozi bwa Real Madrid nta bihano budushirako ushigikiye twebwe abakinyi gusumba umumenyereza witwa Fridjas avuze ngo yego munaca mu mutega ngo imisi ngo araho usanga ari aje guhindura amateka ya surprise navuga izo ni surprise navuze ariko turavye ibiharuro afise kabiso mu gwego ibiharuro ntibimuvugira yuko yaba aza gufasha umugwi wa Real Madrid Jene sinamuteze iminsi ariko ibiharuro byonyene nivyo bituma mvuga ati uno mumenyereza nataje gufasha nese arafise ibiharuro byasumba bya Xabi Alonso reka nagusubiremo bona sinda kumvuga kino kintu icyo no kwita akamoto kumumenyereza mu mushasha muri equipe kamakagaragara yego kura nahura yego akamoto kumumenyereza mu mushasha kamakagaragara buri gihe umumenyereza ahinduwe akatani mushasha equipe iritwa neza mu nkino za mbere ariko uzomubona mu nkino zikurikira zikomeye mbega zo je bwiza bwo mumenyereza ndabubonera ku magrara ndeva neza cyane bune hoza kumbwira ngo mu nkino za mbere bundi bose erega na Xabi Alonso bundi bakinyi erega mbe raba karorero Pepe Jose Guardiola agishika mu mugwi wa FC Barcelona ntiyashitse atsindwa urukino rwiwe rwa finale ya mbere urwa Joan Gamp yego ntibashitse bamusinda bakamutwara igikombe erega niko yameze nasi eske uno musuzanye abamenyereza b'amateka mu FC Barcelona bomwe bagira Jose Pepe Guardiola erega nasi fikiri ngo byagenze rero gutsinda urukino rwa mbere cyangwa gutsindwa urukino rwa mbere sivyo vyonyereka yuko uri umumenyereza mwiza ahubwo bizonyeka ko uri umumenyereza mwiza bizagrara ndevu ziba zikenewe na cyane cyane za nkino ubona yuko ndatsinda urukino kugira nshike muri finale ndatsinda urukino kugira ngo ngaragaze ko ndumukingo akomeye no musine hosinda Real Betis ngo nyeke ngucumbwira ngo urakomeye ngo meze neza ntihosinda Espanyol Barcelona ngucumbwira ngo urakomeye ngo meze neza erega FC Barcelona ubwo yatsinze Espanyol Barcelona ntihocumbwira ngo FC Barcelona ngo ni nziza kuko yatsinze ije ni derby sindwari we wese ariko uraza usinda Atletico de Madrid ibyo bizatanga ko micizera nawe nyine utsinda ukonvenza pana bya bitsindo bikuguyeko para hazard yego bikuranyuma rero gutsinda inkino za mbere sizonyeka kuri mwiza na Xabi yashitse asinda inkino za mbere uno musi kibazo mfise kiravuga kiti yego murambwiye neza mumbwira muti uwitwa novuga ngo uno Arbeloa yes wana diki yego Arbeloa byase ko bwasubiramwo ngo nkora amabara abo wiye Kenya aha nabigize ndabibona zingene ko mu ntege imitego basore ababa nka wa mugwi ababa nka wa mugwi wahura na Real Madrid ngo Guadalajara nange imitego y'abantu ari Guadalajara yababiye nka ya migwi ya Guadalajara urabyumva nange imitego y'abantu urumva rero uno munsi ikibazo nawe ko ndiko ndiyumvira mvuga ngo mwavuze neza atari surprise tuza kuba tubona ataza ko yerekana vyiza nkuko twiteze wanashaka ko yaje guhindura ibintu muri equipe yitwa Real Madrid ariko azofise kiravuga kiti ubwo nta buryo buhari bwo ko yoshobora kubaza muri equipe yitwa Madrid agatanga vyiza muri equipe tukabona ahubwo byananiye Xabi Alonso araje akabihindura ubwo buryo bwo buhari Joshua ko tukavuga tuti arahinduye ibintu muri equipe yitwa Madrid ko twarabonye amazina atandukanye ava mu ma equipe kanaka akava no muri B akava atandukanye akazagakora ibintu vyiza muri equipe kanaka ubwo buryo
bwoba buhari ko dushobora kuba tubona ko yoshobora akaza agahindura ibintu bitandukanye mbere wanashaka hari amadini ace tugaruka ko mwanya ashobora kuba yoza gusubirira unoza biraso yari nkumeza mukuru aho kantu ka surprise yoshobora kuzana muri equipe ya Madrid ku bwanyu noneho ko shoshobora kaboneka canke muramubwira tuti wewe inguze umare imisi mike hama ucugenda abandi bafata ubundi kintu novuga kuri icyo kibazo ugiye kubaza ubundi uno mugabo yokora iki icyambere uburongozi bwokora iki apana mumenyereza gusa uno mugabo guhabwa responsibility zo kumunwa gusa ntibihagije ngo aze kwitwara neza muri equipe ya Madrid akwiye guhabwa iki ubwa mbere mbega araza kwahindurwa amateka yo kwitwa umumenyereza agiye guhabwa responsibility zivuye hejuru ku muyobozi zo kubwira buri mukinyi wese itabwiza gutanga mu kibuga akagikora mu buryo bwiza ariko ntaho neza bwana Ridiki ndakumva cyane bro hari gihe uba mu bintu ukaba ahantu ukabutunza abakinyi beza ariko ubwoko bwo gusuzugura bikarangira n'ibyo ukora urempoza muri bo biza kuba bipfa Ridiki twarakije umupira Ridiki yego ubu mara ukinyareye iyo umumenyereza akubwiye ikintu ntucumve kwera umusuzugura abona ko muruta no mu kibuga kinivyi wawe uno mugore kintu yokorana iki so gikora yeso gikora mba abwo kumbaza ngo Florentino Perez yokuri kugira ngo uno mugabo bita Arbeloa aze gukora vyiza muri equipe ya Madrid icambere kuma responsibility totale kumva ko umumenyereza arutubira mu kinyari hari hantu ubundi naraguciriyemo navuze uno Alvaro Arbeloa kubera ko ari we wagiye nk'umumenyereza nawe aho kantu kuvuga ngo Zabero nakubitwa Florentino gukora nakantu umuntu acagira urakoze cyane ni ukuvuga muri icyo gihe rero kuri Alvaro Arbeloa ni umumenyereza bigaragara ko aracyari mu buto mu buryo bwa coaching nta grand club aramenyereza sivyo of course yarize ibintu bya coaching ariko experience muri equipe makuru ntabyarahonyora ntavyarakora mbega ikibazo nibaza kandi nagarutse ko Florentino Perez araza kuba responsibility zo kumva ko buri mukinyi hariya ari musi y'igitutu cy'iryo mugabo mbega abo yimye responsibility kumva ko buri mukinyi ari mu gitutu ciwe ni bande Zabi amaze ntamumenyereza mubi natwabikarutseko ndakumva bro hari amenyereza baciye basanga nk'afite amazina mato vyaje kuba vyanga kandi cyonge ko bwana Ridiki vyagaragaye ko muri equipe ya Madrid amenyereza bafite amazina mato byarabagoye kuba bayi hantu reka ndakurabire neza na neza uraza kuba untahura neza bwana Ridiki ni ukuvuga ngo muri equipe ya Madrid kuranyumva umwaka nubwo ngo haza mugabo bita Santiago Solari kuravyumva ede hari hatanga bita Julian Lopetegui yaje muri equipe mu kwezi kwindwi 2018 aza kwa yirukanwa mu kwezi kwa 10 2018 nyene umenyereza yari muto mu bwa coaching yisanga muri equipe nkuru ya Madrid ibintu nakujira kandi abakinyi yari afite icyo gihe barabakinyi beza kuravyumva ibyo bintu barakoze cyane icya kabiri hacazo bita Santiago Solari mu kwezi kwa gatatu 2019 yirukanwa kwezi kwa gatandatu 2021 hari mu kwezi kwa gatanu mara dutunga mu kwezi kwa gatanu 2019 yirukanwa mu kwezi kwa gatandatu 2021 uwo nawe yarahabaye muri equipe ya Madrid ananigwa na gestion y'abakinyi ba afise kandi barabakinyi beza hacaza Zinedine Zidane aragaruka kigeri yamaze no kwa asezera igihe atwara ibikombe bya UEFA Champions League agakora 2019 mu kwezi kwa gatatu ava muri equipe ya Madrid 2021 mu kwezi kwa kangahe kwa gatandatu nukuvuga ngo abakinyi bane bukuvyaza umusaro nande nuwo bita Julian Lopetegui nuwo bita Santiago Solari umugo bita Zinedine Zidane yabashikanye muri kimwe cya kabiri gishishanywa cyane UEFA Champions League ko mu cyo kintu nawe arasohoka kubera ko ibibazo muri equipe cyo gihe Cristiano Ronaldo yari yasohotse hacaza bita Dr. Carlo Ancelotti abakinyi bari bahari icyo gihe yatewe twazi igikombe cyane cya UEFA Champions League 2022 ko byumva bigaragara ko muri equipe ya Madrid abamenyereza bato barafite icyo bubatse rwatsi mu mupira w'amaguru baragogwa no kuba hari ahantu
kandi sinigende uri na Xabi Alonso biramunaniye kuhaba kubera ko ntibumva ibyo Xabi Alonso yifuza kuko si umumenyereza muto of course ni muto ntaraba mukuru cyane ariko hari ibyo yakoze muri football muvugira nk'umumenyereza amaze gukora parcours nziza muri equipe ya Leverkusen amateka yiwe aranditse hano ngo mu mateka y'umugwe wa Leverkusen baravuga ngo hari umugwe hakintu bita Xabi Alonso adukora exploit adukora travail exceptionnel aduha igikombe cya Bundesliga mateka y'umugwi wacu twagiheruka haize imyaka irenga 100 tunagitwa tutanatsinzwe biba byiza muri equipe yacu ya Leverkusen Xabi Alonso amateka arafise muri equipe mujya mu Budage ariko gena tureme uwo bita Arbeloa mbega wewe aje nkande aje nk'iki muri equipe ya Madrid aje nk'ufata kibanza mbega mwe ko navuga ngo responsibility azabwa n'ubita Florentino Perez araza kwa zihabwa biragoye cyane so muri icyo gihe bwana Dick nuvuga ngo uno mugo bita Arbeloa araje muri equipe ya Madrid kuhaba aze kubana n'icyo no kwita mu bakinyi beza isifise kandi ihanze amaso ariko ya responsibility ko bari hano muri equipe ya Madrid aza kwihabwa nande biraza kunda umugo bita Florentino Perez ama responsibility kuba yo fata cyo guta icyo no kwita kugira udahanga ngo muri equipe ya Madrid hamwe buri wese amwumva biragoye cyemwe nakone gwangeri ntacyo gukora nagene ko Yusuna bivuze yicara hano amahigwe amusekere hama akinda tsinde ariko nashaka kubwiza ikintu ukuri jewe ku ruhande rwanje ndiko ndabona biragoye kuko nkurikije ibyabaye komenyereza batoto bace muri equipe ya Madrid nkabona n'ubwiza bwo bakinyi bari bafite icyo gihe bikaza kwanka hakaza uri umumenyereza asa nk'ufite izina mu icyo gihe akatwavyaza umusaruro ndiko ndabona no style i Madrid hakwiye kuba umumenyereza afite izina sumba bakinyi haba muri Palmarès byamaze gukora mu mupira w'amaguru mu gutwara ibikombe bitandukanye kurusha kuwaza nk'umumenyereza muto yuko uragerageza kuzuduga ngo ugirwe zina rikomeye biragoye kuko nashaka kumbwira ngo Zidane yabaye mwiza ari hano kubera ko yahaciye nk'umukinnyi akora ibidasanzwe kanatsinda muri equipe ya Madrid 2014 kubera Dr. Carlo Ancelotti abakinnyi bamumenyera bumva kandi Zidane umumenyereza mukuru araza yigira kuri Dr. Carlo Ancelotti abamumenyereza mukuru atwara ibikombe bitandukanye kandi yafite abakinnyi beza ambona babasigaye kabisa ku ruhande rwanje nagende yicara i Madrid bamuha ikoti neza n'igeni karuvati neza atore ikirango cya Madrid amenyereza umugwi ntacyo marashe gukora hariya kabisa no kugenda agaragaza ubumenyi bwiwe byanse tahe hari amakuru mbonye ariko birangoye kuyizera cyane neza ariko yo bari yo koko kubera yuko ikinyamakuru kiyatanze hari ukuntu ntariko ndakibona neza na neza avuga ngo amwe mu majambo ashoboye kuvugwa n'uno mumenyereza wa Real Madrid yirukanywe ndavuga Xabi Alonso mu Congereza mwumve bavuga ati I got sacked because the players here have too much power. Player like Mbappe and Vinicius always act like spoiled teenage girls. Not professional football. Nirukanye umugore do Madrid. Ayo majambo ya nyuma nirukanye umugore do Madrid. Kubera bakimuru no mugore do Madrid bafise imbaraga nyinshi cyane gusumba umumenyereza. Zo kwibona. Abakinyi nka Mbappe na Vinicius Junior bitwara nk'udukobwa duto tutwadoresa ayo majambo nuvuga ngo gateye amajambo yere yanyuma nyuma niyo mabi tutwadoressante uri kuranyuma ibindi vya mbere no vyemera ariko ivyo munyuma ivyo naje utu tujambo twanyuma nitwo baturengeje kabisa abakinyi nka Mbappe abakinyi nka Mbappe na Vinicius Junior abitwara nk'udukobwa duto tutwadoressante ukurumva amajambo ati ntibitwara nk'abakinyi nyene b'abanyamwuga abantu barengeje kutuntu tujambo rero basore Gihano tujambo twatwana nico gituma mvuze ati byangoye kuyizera cyane 100%. Ari ya mbere niyo. Ari nimbere kubera ivy'inguvu biragaragara iyo power iragaragara ko bari basumba witwa Xabi Alonso. Ariko abakinyi nka Mbappe na Vino uravyemera. Ndavyemera cyane. Mugabo kuvuga ivyo dukoba ngo tutu adolescent hariya. Cyavuga ati wewe wapi. Alvaro rero Arbeloa akaba amaze kuba agikuba aba afata ivy'imfata kibanza equipe yitwa Real de Madrid abitekanijwe wanashaka kuri no munsi igihe cy'isa 5 aza gutanga ikiganiro ciwe ca mbere ngumeza numva umushasha wino equipe yitwa Real Madrid zakwa two vyavuga zatunabigaruka ko wanashaka ku munsi w'ejo ko banafise urukino igikombe c'umwami kizoba ku munsi w'ejo igihe cy'isa 4 nivyo tuzoca ko turagaruka ko ibitandukanye ariko imbere ko tujya mu mazina nayo ategekanijwe ko ashobora kubaza muri equipe y'u Madrid Real Madrid turayivuga ko amakuru hari n'umuyoro imbere ko tunayija ko ngomba mubanze mu mbwire no zina ari yo ndasoma ibinyamakuru banovuga ngo breaking news ndavyumva rero yataraje ivumbi ariko yabaye breaking ejo nuko witwa Anthony Pintos
préparateur physique wa kera wa Real Madrid yamaze kwakagaruka muri equipe ya Madrid akaba agarukanye n'uwitwa nde Alvaro Arbeloa. Izina rya Anthony Pintus siyo solution. kugaruka muri Real Madrid ni solution nkuko babivuze canke ni bimwe nyene vyo kuvuga ngo bapfe koza. Burya iyo hano hari arakajagari kandi yatagapfuye ntagakira. ubuze umwana avumbuka n'igihoro. Nimba yarabuze n'akazi reka profitire mu kavuyo k'abagabo nyene Abitomborezemo. siyo solution Alvaro Pintus. Kugira fraîcheur physique cyangwa gukomera mu physique masio siyo resultat. Hago mbega tactique yo yempoze iki muri equipe ya Madrid itangike. Iri ku rugero ngana gutse ngo bize gutanga iyo resultat mu Real Madrid. Erega Alvaro Pintus sozo menyereza abakinyi mu kibuga. Ni Arbeloa. Ego reka twemere ko azogira icyo afashe muri physiquement. Ariko mbega muri buryo bwa technique ndazo kubaka icyo kintu muri equipe ya Madrid. Ni umereza mushasha. Rero iyo solution kumva ko twoyirondera muri Pintus je siniko ndabona muri equipe ya Madrid. Habwo namvuga ikintu kimwe hari grand club aba hari ari ngaho. Abwirizo gutungwa namwe bamenyereza beza isi ifise mu mupira maguru kandi beza bise n'amazina bagize byo baka mu mupira maguru. Hamwe buri mukinya moya hamwe buri mukinya nka kinene mapenalty yuno mu maso kana mu maso uwo umenyereza. Akabone ko ari umumenyereza nuko tafise gitinyira mu mupira maguru. Ko nizerejana kwijena Mbappe penalty ntabwo wacha bise bwo guhangara amaso wita Dr. Carlo Ancelotti. Ntabwo wacha bise guhangara wita Joseph Guardiola. Ntabwo wacha bise guhangara mu bita Jose Mourinho biragoye. Bamutanze gutanga kumenyereza atana navuga kiri umwana mutoya. Hari abakinyi bihanga yamenyereje bahuye nabo. Na Pep Guardiola yamenyereje Lionel Messi, amenyereza Ronaldo Gaucho, amenyereza ba Samuel Eto'o, amenyereza ba Ibrahimovic na ba Thierry. Siko nka umwe mugabo bita Jose Mourinho amenyereza Cristiano Ronaldo, amenyereza ba Karim Benzema, amenyereza ba Zinedine Zidane batandukanye. Siko urinde nka kirema Pep kubona amaso karaba wita Jose Mourinho mu maso biragoye. Siko muri cyo gere bwana Ridike kumva ko turondera solution muri Pintus kugira ngo Real Madrid yitware neza birasa ko bigorana kuko préparateur physique siwe technicien wa equipe arakugira ngo aze kubafasha abakinyi mu kugira fraîcheur physique. Mbega fraîcheur physique irahagije kugira ngo equipe ize kwitwara neza mu kibuga biragoye. Hari iyo fraîcheur physique na technique baza kubyara no gutuma umusaruro mu kibuga. Ivyo ni kurangwa kuri ino equipe ya Real Madrid biragaragara ko rimwe na rimwe toshaka kubona ibintu kavuga ngo mbega bino bibazo ko barishiramwo bizokugwa mu nande. C'est le président de l'équipe. Mbega ari muri projet yitwa ngo iki? N'amafaranga abuzira mu gutwara Florentino Perez yo kuvuga ngo yabuze ukuntu yubaka equipe. Cyane musi ndatahura ukuntu nuko ati migwe niyi iba ahantu ikumva ko rimwe na rimwe kubaka equipe ari uko je numva ko ni hano hantu ari je ndesida byose nta mu president mu fere nubwo uri mu boss meze gute ntivyumukana ko ushobora kuba boss byose ukabyimenya ntibikunda ngura kirita abakozi wongera bakurikirane wongera ubahembe wongera icyuma ko byapfuye ibyo ntiboshobora kaje mucyo kintu aho wisanga uri boss nimwe n'ukora naho bace nk'ibisanza muri ya defeat dasanzwe. Siko ariko mugiye uri president ukavuga ngo ngiye kuba nzana ega naco gituma bona Dike haba president akaba vice president hakaba directeur sportif hakaba directeur technique hakaba umenyereza hakaba staff hakaba no préparateur physique n'abaganga. Iriya board yose mugwi usanga ihari irahari kugira ifashe iki kugira ifashe buri mukinyi wese buri muntu wese kumva ko ari ahantu kandi bize korereza president kuta muri services zose za company. Ariko ngo uyu mugabo bita Florentino Perez ararukrita yivugana n'abakinyi ngira ngo muri zobona nuko ashaje na scouting yo yikoreye kuja kurondera abakinyi kubironderera ko nuko yisaziye atuma abandi bakaza kumuronderera ariko bigaragara ko responsibility nyinshi z'umugore abadirizi gufata bita Florentino Perez. Ariko nkibaza mbega ivyo bintu biri galactique reka nemere ko equipe galactique ariko iyo galactique osokora korera ko kubera iki badafata umumenyereza mwiza muzima yubaka ageza kumenyereza equipe ya Madrid kanatsinda byagaragara kubwira ngo ino equipe ya Madrid buri gihe cyose tunze umumenyereza muto w'izina byaramugoye kumenyereza ijya mugwi ariko muzima akuze buri mukinyi yumva tokumva ngo ndaza guhangana uriya mumenyereza yagize success muri equipe ya Madrid. Reka turindire abo ba grand frère bazanye muri equipe ya Madrid zo turabe byo bazo kwakora ariko Jesus sindabona muri Pintus hana gato ati solution ntabwo ayibona muri Pintus akaroko novuga ngo bimeze ariko gato hari kinyamakuru nabonye bita ni Decop Decop cyane amakuru kivuga yuko bona Dike yuko Xabi Alonso ngo yari yifuza kuba muri equipe ya Madrid ariko ngo ubuyobozi bwo bwamwirukanye. Aho nkibaza ibyo bintu byabaye byo cyane byabaye
ivyo bintu biragoye Nyamakuru yose cyane kivyacu. bose biyanikira ivyo bifuza nuko kabisa imbere tunagende tunarekeza imbere mu yandi makuru karavugwa imbere tuza tuja mu yindi migwi yaba FC Barcelona yaba za Manchester United na za Paris Saint-Germain tubandanize ku izina rya Enzo Maresca n'uwitwa Jurgen Klopp n'amazina ashaka kuri abiri ngo yoba ari imbere kuruta andi mazina yose yoshobora kubaza muri ekipe yitwa Real Madrid nako niko niyumvira ndega Enzo Maresca avuye muri ekipe yitwa Chelsea de Bruges yagiye kuba nawe atanga imihoho bivaye nuko tekarumvikana na runo buyobozi bw'ino ekipe yitwa Madrid nakorwa ekipe yitwa Chelsea de Bruges ubu akaba ari mu bashomeri uno musi Jurgen Klopp nawe akaba amaze imyaka wanashaka ari mu karuhuko nyuma kuba afashe ekipe yitwa Liverpool gutwara Champions League gutwara wanashaka n'igikombe cha Premier League nyuma y'imyaka 30 batariko bagikoreko turavye ibiko bira muri ekipe yitwa Madrid turavye abameza banahaciye abo bazidani abo ba Lopetegui abo ba Carlo Ancelotti Shakona Xabi Alonso n'abandi batandukanye ba Jose Mourinho izina riri ku rwego rwo gushaka kuza muri ekipe yitwa Madrid hagati ya Enzo Maresca n'izina rya Jurgen Klopp niryo zina mubona ko ryo baribereye kugeza muri kano kanya